ndabakije muri Imana bane namwe ineza y'ijuru ibe kubyanyu mwese muherereye mu mpande zine z'isi. Imana nishime cyane. Dukomeje hano bwije neza ashuri, dukomeje amasengesho y'imisi 40, amasengesho y'ibitangaza no kubona Yesu ubundi bushasha. Mwipfurije ineza y'Imana, Yesu akwiyereke mu izina Yesu. Ariko hagati yaho tugiye kurabira hamwe inzira wacamo kugira ngo Imana ive amasengesho yawe, inzira wacamo kugira ngo Imana ive amasengesho yawe. Reka dusome mu gitabo cya Yakobo ibice byaho ni 5 guhera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Haravuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugorotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gihugu cyako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ngo ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Imana nishime cyane. Haleluya. Hano Yakobo ariko yerekana inzira zimwe ukwiye kwisunga kugira ngo Imana ive amasengesho yawe. Inzira ya mbere ni ikintu bita kwaturiranira ibyaha, ungama zambi, kwaturiranira ibyaha. Yesu nashime cyane. Haleluya. Ndakwibira ibanga, ndakwibutsa iyo umuntu asenga ntiyipfuza gukizwa, dusenga twifuza gukira. Ikindi kusenga ni ukuganira n'Imana. Ndazi ko icyo kintu kize. Ukuvuga iki rero? Iyo urasenga inyishu yawe ica mu bantu. Niyo mpamvu y'Imana igukunda, Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu. Niyo mpamvu rero inyishu yawe iri muri abo bantu muri kumwe. Ariko iyo musengana, iyo mubana mufitaniye amakonfi hatari guhuza, Imana ibura ahantu ica kugira ngo ikwishure uwo mutwaro wawe. Niyo mpamvu iyo abantu basenga cyane basengana bafitaniye ibyo bapfa, biragora cyane. Niyo mpamvu rero inzira ya mbere kugira ngo Imana ikwishure umutwaro wawe habe kwaturirana. Yesu ashime cyane. Kino kintu cyumve neza, hari kwatura amakosa no kwatura icyaha. Niyo mpamvu hano yavuze ngo mwaturiranire. Yesu ashime cyane. Mwaturiranire kugira ngo mubone gukira. Ntiyavuze ngo mubone gukizwa, yavuze ngo mubone gukira. Ushaka kuba urwaye ariko usanga uwo muri kumwe ari wafise inyishu ikibazo cyawe. Ushaka kuba wifuza visa, usanga uwo muri kumwe ari wafise urufunguruzo. Niyo mpamvu iyo mubana mufise ibyo mupfa biragoye kugira ngo aguhe icyo umushakaho. Niyo mpamvu inzira ya mbere rero banza waturiranira mugenzi wawe kugira ngo Imana ironke aho ica. Ariko nakwibutsa yuko nakubwiye mugenzi wawe ubundi umwaturira amakosa, ariko icyaha ucaturira Imana biciye umungere. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Inzira ya kabiri ukwiye gucamwo kugira ngo Imana ive amasengesho yawe ni ikintu bita gusengana umwete. Haleluya. Kuomba na bidii, gusengana umwete. Haleluya. Turabona mu gitabo cya Luka ibice byaho ni 18 umurongo 3 turabona yuko hari umuntu w'umupfakazi akaba n'umucamanza gabitanya. Turabona Yesu atanga uno mugani. Turabona ukungene uno mucamanza gabitanya hamwe nuko yagabitanya, ariko uno mupfakazi yakomeje gusera, yakomeje kwegera, yakomeje kwinginga gushika naho umucamanza agira isoni. Yimye ngo naho ndi umuntu mubi ngo mena mucira urubanza rumukiza kugira ngo naze akomeze kwamaza hano kunzingiriza angora. Rero namwe kurasenga, sengana umwete. Igitabo cy'Imigani 8:7 aravuga ngo nkunda abankunda kandi abandondera umwete ntibazobona, ngo abandondera ubudahumeka. Hamwe no gusenga rero urasabwa kwegera Imana cyane, ongereza umwete. Nakwibira ibanga, Imana abayibona s'abagororotsi, Imana ibonwa n'abayironderana umwete. Ngo muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umwete. Imana ikwiyereke, ongereza umwete wo gufukama, ongereza umwete wo gusenga. Rero yavuze ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, ariko amaze gusenga yinginga, Imana yugara igicu, imvura imara imyaka 3 n'igice, Imana imvura itagwa. Niyo mpamvu rero sengana umwete. Inzira ya kabiri niyo gusengana umwete. Fukama, rondera Imana, nturambirwe. Hari abantu yasenze kabiri ntabone aca biva mu sengana umwete. Ibyiza biri imbere. Imana iduhana umugisha. Inzira ya gatatu kugira ngo Imana w'amasengesho yawe, gusengera abandi,
kuombeana, gusengana, gusengera abandi. Yesu ashimwe cyane. Mu gitabo cya Yobu haravuga ngo Yobu 4:2 haravuga ngo Yobu agisengera bagenzi biwe, Uhoraho amukuraho uburushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ibyo yari afise ibihetangabo kabiri. Imana nishime cyane. Gusengana umwete, gusengana umwete, gusengana iki? Gusengana umwete. Imana nishime cyane. Ongereza bambe gusengera abandi, pito gusengera abandi nicyo cya gatatu. Gusengera abandi, sengera abandi. Kino gite cya Yobu kityo kungene Yobu amaze ko Yobu yarababaye cyane, ariko ubwa mbere mu bice bya mbere arisengera, ariko amaze kwishurirwa yasengera bagenzi we, amaze kubasengera uwo mwanya nyene Imana iramutabara, imukura kwa marushwa yose yari afise. Tuti mukundwa, ego ndabizi hari icyo ukeneye, ariko raba abandi usengera. Ushakura umusore wipfuza ko Imana iguha inzu, ariko hari uwundi mupapa bariko baramusohora n'abana biwe, banza umusengere, umikore umutwaro, uhamagara Imana imutabare. Ego ndabizi urakeneye umugabo, ariko ufise imyaka 20, ariko hari uwundi afise imyaka 40, byamunaniye, banza umusengere ave mu nzira. Iyo usengera abandi na Imana gutabara, nawe Imana irakumva. Ni ngombwa rero gusengera abandi. Iyo wasengera abandi n'abanza gusengera, nakwibira ibanga, umuntu azi icyo akeneye si wewe, ni mugenzi wawe. Yesu ashimwe cyane. Uribuka ukungene Hamani yasabiye Moridekayi, yamusabiye neza. Iyo Moridekayi yari kwisabira lopo, akisabira uburengete, akisabira nyene ibintu byinshi nikize ku rwego rwiwe, ariko burya abo muri kumwe barabona ikintu gigukwiriye. Niyo mpamvu rero Imana ikongereza gusabira, ariko nayo Imana usabira abandi bizotuma Imana kwishura. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Inzira ya 4, kurondera icyo wasengeye. Haleluya. Kutafuta kile ambacho umeombea. Haleluya. Kurondera icyo wasengeye. Abantu benshi barasenga bagaca bidibamira, bakibaza yuko ibyo biko bararondera bizobasanga aho bari. Haleluya. Nakwibiri bangi usenga, Imana iguha icyumviro. Ni ngombwa rero uco uva mu nzu, kura amaboko mu munzu, sohoka, kugira ngo icyo cyumviro wahawe n'ijuru kibone gushika. Haleluya. Yesu nashime cyane. Mu gitabo cya Matayo ibice byaho 7 umurongo w'inuravuga ngo museye muzohabwa, murondere muzobona, muramutse muzokugururirwa. Hariho gusaba, hariho kurondera, hariho no kudodora. Ariko abantu benshi baherera gusaba gusa rweherera ngaho. Ariko ndabizi uja kuba uriko wipfuza akazi, uko bisengera, sohoka uze ukarondera. Wifuza umufasha, genda ureshe. Haleluya. Hari ikintu wipfuza runaka, sohoka uze gushira icyubiro cy'Imana mu ngiro, biraza gukunda. Imana iduhana umugisha. Katurabire hamwe inzira ya 5, gutuza ukizera ko wishyuwe. Haleluya. Ukizera ko wishyuwe. N'umusaba abantu benshi barahangayitse cyane. Menya hari igihe cyo gusenga n'igihe cyo kurindira isezerano ry'Imana. Haleluya. Wasenze ariko ijuru riko ritegura icyo kintu cyawe. Hari abantu bipfuza iyo basenze ko bagenda babitahanye. No, uri kurasaba. Hari igihe cyo gusaba n'igihe cyo guhabwa. Bwana sifiwe. Mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 33:15 haravuga ngo Umwami Uhoraho uwe w'Abisirayeli ukuri ko yaravuze ati, mu guhindukira no mu gutekana niho muzokirira, mu gutekereza no mu myizigiro niho muzoherwa inkomezi. Ariko mwebwe ntimwarikunze. Imana idufashe cyane. Urasabwa gutuza ukizera. Namba wasenze, tuza mu ishengero, tuza mu gihugu, tuza mu kazi kawe. Haleluya. Imana ikirabitegura tuti mukundwa. Haleluya. Tuza mu rugo uko yifuza ko umugabo wawe cyangwa umugore wawe ahinduka, ariyo yifuza ko Imana ihindura. Ariko tuza, tekana, tekereza, bigiye kugenda neza mu izina ya Yesu. Iyi ni inzira ya 6, ni inzira idasanzwe, ni inzira yo kumenya neza ibyo usengera ko bitunganye imbere y'Imana. Haleluya. Iyo urasenga, banza umenye ko ibyo usengera imbere y'Imana bikwiriye. Mu gitabo cya Yakobo ice byaho 4 umurongo wa 3 aravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere
mu bibahimbara. Imana nishime cyane, haleluya, wanasifiwe. Hano Yakobo ari kwerekana yuko ari abantu basaba ibintu ntibahabwe. Kubera iki? Basaba ibigumbagumba vyabo, basaba ibyo guhayira abandi, haleluya. Rero iyo urasenga banza urabe ibyo urasaba. Mbega uwo mugabo uri kurasaba ubwo si uw'abandi, uwo mugore uri kurasaba ubwo si uw'abandi, ako kazi uri kurasaba ubwo ntiwipfuza ko birukana ubundi baragushira. Iyo modoka ugasenga usaba mbega ni iki? Si yo kwemeza abantu. Banza ko ibyo uri kurasengera rero biri mu bugombe bw'Imana canke harimo inyungu y'Imana. Imana izobikora idatinze. Yesu nashime cyane. Inzira y'indwi mu nzira nateguye ni inzira yo gusengana, yo gusenga utubakiye kuri kahise. Barasifiwe. No musa abantu benshi basenga bubakiye ku bikomere, hari abaguhemukiye, haleluya. Rero akahise ukibagirwe, mwanasifiwe. Mu gitabo cya Yesaya 43:8 bati ngo niwibuke ibya kera wengeye ukora ibintu bishasha. Tuti mukundwa, umuntu wese avise kera hiwe, kera warabenzwe, kera warabenze, kera warahemukiwe, kera barakwibye, kera barakwiskotse, hari amadesibisho ufise. Na muri kwasenga rero ibya kera byibagirwe, haleluya. Hari ikintu gishasha Uwitekaje gukora no munsi mu mashengero, mu gihugu, mu buzi butandukanye. Abantu benshi bafise ibikomere by'ababehemukiye. Yesu nashime cyane. Ushaka ko yifuza umugabo, abagabo bose bazoza baresha kumwe. Akantu kumve neza. Yesu nashime cyane. Inzira z'imvugo zo gukora ni zimwe, haleluya, baraziviye. Ariko rero ukomeje kwibuka kubaguhemukiye, muri kahise wagopesha amafaranga barayakwiye, muri kahise hari umuntu wadoze nyakugururira. Rero kuvuga iki rero, ukeneye ko Imana gutabara, kahise kibagirwe. Hari ikintu gishasha Imana je gukora kandi kije gukora. No munsi abantu benshi rero barasenga inyishu zikaza ntibazakire kubera bafise trauma yo muri kahise. Wanazibe ibisubizo birazaho, ugasanga muri kahise hari ibyaguhemukiye. Rero kugira ngo wakire ibitangaza, wakire ibisubizo ibya kera ubanze kugiragirwa, kandi Imana izokugirira neza. Amuri Imana bari nawe rero wipfurije Imana ikomeze ko mu masengesho yawe irizaha inzira indwi ukwe guca mugira ngo Imana mu masengesho yawe, haleluya. Imana iraje kugutabara, iraje kugirira neza. Imana yumva amasengesho. Yesu yavuze ngo nahi batevya Imana irishura, haleluya. Bwana sifiwe. Kandi akwibira ibanga ntaguciye intege. Iby'Imana bijya barambije, abarambiwe bagiye. Yesu nashime cyane, haleluya. Kandi bikomeye biva mu bikomeye. Komera imbere y'Imana, fukama imbere y'Imana. Imana iraje kubikora. Ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe nkawe, wamaze gusenga yinginga, haleluya. Imana iko gitangaza. Amuri Imana bane nawe, intsinzi y'ijure ku buzima bwawe. Ano masengesho y'imisi 40 Imana ikwiyereke, iguhindura amateka. Nipfurije kubona ibitangaza no kubona Yesu bundi busha.